Imiryango ishika 125 yegeranijwe muri site Sobel zone Maramvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kubera imyuzurira yatewe n'uruzi Rusizi mu Gatumba no muri Kinyinya Rukaramu niyo yaronkejwe kuri uyu wa Mungu imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, impuzu hamwe n'amakaye. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'abajeje intwaro muri komine Mutimbuzi. Iyo mfashanyo rero ikaba igizwe n'ibiro 300 vy'umuceri, ibiro 195 vy'ibiharage, ibiro 325 vy'ifu hamwe n'impuzu n'amakaye. Mustanteri arongoye iyo komine ya Mutimbuzi Simeo Butoyi akamenyesha yuko hanini iyo mfashanyo ari yabageze mu zabukuru batagishoboye guca ingero. Akaba rero ahanura abagifise inguvu guca ingero kuko ngo abagira neza batazokwamaho. Akaba rero ndetse yanabamyeje yuko ababijejwe bariko baravyiga kugira ngo basubizwe aho baje bava, abandi nabo baronswe ahandi ho kuba. Twaramutse muri komine ya Mutimbuzi bagendera tuzanye akaganuke kagizwe n'ibifungurwa birimwo umuceri, birimwo ibiharage eka n'ifu. Tukaba kandi twazanye n'amabalo y'impuzu zimubona hano z'abagabo n'iz'abakenyezi ndetse hari n'izindi ziri nyuma zigira zishike. Twumvise kandi ko hariho n'abanyeshuri bo bari bakeya batakwije amakaye, nabo nyene turaja kubaha amakaye. Aka gafashanyo tubazaniye rero tukazaniye cyane abageze mu zabukuru, abatama n'abatamakazi, kuko twebwe nitworonka ibyo dukwiza abantu bose. Abageze mu zabukuru hamwe n'abamugaye murazi ko bari mu muce w'abenegihugu batishoboye kandi badashobora guca ingero. Mwebwe turabizi yuko mushonje, turazi yuko amashirahamwe yishinze kubafasha adaheruka, sivyo? Niyo mvo twaravye abageze mu zabukuru badashoboye guca ingero, tutireka tuzane kano gashishiro tube turari barengereza. Abasigaye mu gihe mumaze ngaha sigitoya, abarundi barayamaze ngo yivunitse yiga gucumbagira. Ubu benshi mukiri abajene, mukiri bato, mugifise inkomezi, turabizi yuko mwamaze kumenyera gucumbagira. Muraja kwingunganya mu gacingero. Aha twabazanye tubahungishije umwuzure. Ariko nimuzohora ngaha, muzosubira mu buzima busanzwe mwamyemo. Uwamye ari umurimyi azosubira aje kurima. Kandi turabizi bamwe ko mufise amatongo iwa Rubondo, mu Ruvyagira, mu Kagaragara ndetse no ku Nkanga, vuba muri Mugu ku Nkanga bafise amatongo hariya mu kuyakomoregwa muze kurima. Bamwe mu baronse iyo mfashanyo barashima. Yarashitse mu Kigaramango, twasubira turategwa n'amazi irigira kabiri. Niho batuzana nga burya turi kwija imyaka 2 n'inusu iri hafi 3, ariko turashima abadushikako nk'uko, kuko iyo bashitse baca kwanza turareba ku mutima ko tubona ko dufise abatwitayeho, tukagara dusaba n'abandi atari twebwe, kuko aho turi amakuru adushikira mu za Nyanzarake n'ahandi hatandukanye za Cibitoki, rwose twenyere byiza nabonyene bakabagarukirako. Harya ikirenge gisumba ivyo umuntu aguhaye, kw'ikirenge kigiramwo n'indemesho, ahuri uguma wizigiye uti aha hantu ndiko mfise abangarukirako, burya mu misi iza ndafise icizigire kwiza ingorane ndimwe nzozivamwo, kaba nogenda bashimira nejo bundi mukagira wundi mugira neza yo twiyumvira. Murabona aho turi niho muzodusanga gushikaho hazogira ico batwiyumvirako bakatwigiza imbere. Nagombye gushima uku kuntu mutwiyumviriyeko mukatugarukirako. Twari tumaze igihe tutaronka ifunguro,
ariko nukuri turashimye turakengurutse n'ubundi munsi muze mutwiyumvire ko kandi n'abandi batashikiriwe nabo baze bashikirwe n'ukuri kandi muragize neza murakoze n'ukuri Imana ibahezagire basubirize mu giseke mwakuyemwo aha turahangayitse aha tumize ukundi kuntu sinzi hari igihe turonka ucuza guca itasha hari igihe tuhabura mugabo dushima Imana ko Imana dushoboza kwihangana n'idutakaranga k'abarundi ibyo turabishima rwose turabikenguruka namwe murakoze Imana ibahezagire kukigoro mwagize mwamenya yuko iyo mfashanyo yose iciye amafaranga y'amarundi yababa imiliyoni 2 Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi